Kazo makuru ategekanya ikirere yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2023 Kigarama 2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazogwa imvura mu ntara zimwe zimwe zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Muramvya, Mwaro na Bururi aho hazocamwo ibihe vy'izuba, nayo mu ntara za Gitega na Karusi hakazokwaka izuba harimwo n'ibicu bikeya. Izindi ntara zisigaye hatekanywa ko hazoba hari ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara za Mwaro na Kayanza aho ibipimo bizoye kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara za Rumonge, Bujumbura na Cibitoke aho bizoye kuri dogere Celsius 27. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isa 12 ziura iminota 8 rirenge isa 12 zirenga iminota 11 zo kumugoroba. Akaba ari ngahagarukiye amakuru ategekanya ikirere yo kuri uyu wa mbere mwateguriwe n'ikiko kijejwe ibirere ca Ijebu Lerifio na Tiro Ginka ayabashikirije naho utaha.